Je croyais que tu blaguais. Et pourtant tu m'aimais sans le savoir. Kabisa. Narababajwe si lifestyle yanje jenyene. Abantu bose benshi badu ariko baradukurikirana. Benshi barababajwe. Ego. Kera ariko ubu bari en couple. Vuze ikintu kiri blague. Wasanga batangura kuvuga wanywera umogi we. Kandi ivyo bintu ni ibintu usanga umuntu nta n'ivyo ajamwo, nta n'ivyo yiyumvira, ariko musite uvuze ikintu ama bazi ko uri umusani uri mu bintu by'ubuziki watangura umogi. Watangura kubwiye ikintu cya mbere, inzozi zanje za mbere kuva kera nza mbona abantu buzuza amastade bro. Kuva nkiri muto nabona umuntu yagize show abantu baza bamusaba amafoto kuko ikintu je mba nshaka gushikako nzoce ahantu ahariho hose abantu bose bansaba amafoto. Je croyais que tu blaguais et pourtant tu m'aimais sans le savoir. Kabisa. Waramaye umutima wawe, Oh la la. ongeru wawe. Ego. Erega baby sindi mana, ngo ndabimenye kare. L'amour ne se cache pas, dans moi il y avait un ça ne va pas. Kumbe ni wewe kumudodora, mu mutima wanje winjire. Ego. Karibu mu buzima bwanje, karibu mu bwenge bwanje, karibu mu bwenge bwanje, karibu mu vyiyumviro vyanje. Hey, non, mu migambi yanje. J'étais brisé, ton cœur était brisé. Maintenant, nous sommes en couple. Yes, abakunzi ba Kamo TV nk'ibisanzwe, reka tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro cacu. Nkuko twebasezeraniye turababwiye ko neza tuzokwama tubahereza ibintu byinshi bagiye bitandukanye, abanyempano bagiye batandukanye, ndetse n'abafise ibishinga ntaye byinshi biba bigiye bitandukanye. Ni kuri uno munsi rero twagarutse imbere zanyu kugira ngo tugende tubayagira cyane, tugende tubereka benshi bagiye batandukanye nkuko twabibemereye. Mwamaze kubibona kuri screen zanyu cyane kuri kamera zanyu, murabona twafitiye umusore yambaye neza kandi umusore mwiza cyane gose. Ntabarandiriye mbega muri ko mufisa amatsiko yo kumenya mbega ujya musore ninde, ujya muntu ninde. Ni kano kanya rero kugira ngo mwicare dushobore kuba twoyaga byinshi no musore muri imbere yanyu, ndetse abandana twidondore tumuha kano kugira ngo ashobore kuramusa abakunzi ba Kamo TV. Kwanza ndabashimire. Ego. Ndabashimire hama jewe nitwa Lil Boy T. Lil Boy T aka ushobora kunyita Muda kuko je njana n'igihe. Ego, Lil Boy T aka Muda. Amazina kumenga arakaze cyane gose. Niyo mazina yanje. Tumvise Lil Boy T twumviki. Je ndi umusani ndaririmba. Umusani aririmba. Ego. Uririmba indirimbo bwoko ki? Ndirimba kandi indirimbo nyine zirimo inyigisho. Ego. Bakunzi ba Kamo TV mwamaze kumva ko turi kumwe na Lil Boy T aka Muda. Mwamaze kumva ko asanzwe ari n'umuririmbyi ndetse agiye abica bigacika. Lil Boy T n'umuntu ukireroga. Yaranzwe n'iki mu buto bwiwe? Lil Boy T n'iki? Lil Boy T nkiri muto nari umwana asanzwe tu. Ego. Bo musite nk'abandi. Nari umwana asanzwe, nari mfise inzozi nk'abandi bana bose. Nari umwana yubaha abakuru, n'ubu ndabubaha. Si kuvuga ngo nkiri muto niho nabubaha, n'ubu ndabubaha. Kabisa. Ivyo nivyo bintu bindanga, je ngira respect, ndubaha sana kuva nkiri muto. Bayituwe mbere ko tubandanya nino gikubwira uraberewe cyane gose. Iyo mbona ejo rero. Ejo. Guys, murumva ejo ngo niho yaraberewe gusumba. Murabona ukuntu yambaye guys, wana araberewe cyane. Nta gisho mucisha akaca tubwira ati iyo tumubone ejo. Cyabibaza rero gimubone ejo ingene yarameze. Nimba atari banga ninda kwambika. Kenshi je ndiyambika. Uriyambika? Kenshi je ndiyambika kuko je mfise abantu baza bamfasha kenshi. Ego. Nkigura impuzu. Je ndiyambika.
kabisa. Tubanangije n'ikiganiro cyacu twumvise ko Lil Boy T asanzwe ari umuririmbyi. Mbega Lil Boy T kugira ushobore kuba kwisanga mu muziki byaje gute? Kugira nisange mu muziki natangiye buhoro buhoro. Yeah. Natangiye buhoro buhoro ndirimba mu cité. Ego. Ndirimba nyene indirimbo z'abaririmbyi bo muri Tanzania. N'indirimbo zo ngaho mu Burundi. Ariko apana nyinshi zo mu Burundi. Kenshi nakunda kumva indirimbo z'abatanzania, rap, indirimbo za rap. So nakunda kuririmba sana, niyo mpamvu abantu bo mu isite bonyene batangiye kumbwira urafise impano. Ego. Bro, je naramenya ko mfise impano. Bari batangiye kubona ko mfise impano. Ego. Ivyo nivyo uko niko ninjiye mu muziki. Kuko umuntu wa mbere yandiye studio yambwiye Petit, je ndakwizeye. Ndakuriye indirimbo ugende muri studio usohora indirimbo kubera ndabona urakunda umuziki sana. Ego. Uko niko ninjiye mu muziki. Ni Lil Boy T twumva ko ibintu byiwe bigiye bikaze cyane gose. None uwo muntu yashoboye ko yo kwiyumvira ko yo kurihira umuziki. Yakwizeye uko nyene nta bintu byagusabye cyangwa wari umutima we urukundo yari afise tu kubw'Imana yabona wari ufise. Na ni ibintu yansabye. Na bintu yansabye nyene yambona nkunda kuririmba. Nkamubwira so je ndakunda kuririmba sana. Yego. Uri tayari yatiyambwira ikintu yatiyambwira uri tayari ryari. Uri tayari ryari je ndakurire studio gende muri studio. Yego. Ubwo nyene je ndi tayari n'uyu munsi. Uko niko byageze. Turumva ko ibintu byawe bigiye bikaze sana. Indirimbo ya mbere wasohoye nimba atari banga yo bayitwa gute? Indirimbo ya mbere so uyo muntu yandiye indirimbo zitanu carimwe. Mani muheza ki ata profi abishakamo. Juste kumfasha. Indirimbo ya mbere natanguyeko ni Maisha. Urumva ko zose nazirikodinze kimwe carimwe. Ariko indirimbo nagiye kuri micro yanje ya mbere. Micro ya mbere je Lil Boy T ngiye muri studio namba ya MP. Namba ya MP. Indirimbo ya mbere yari Maisha. Kwereka uyumviye ko wawo kwita iyo ndirimbo Maisha? Kubera numva musite abantu bakuze nusu tujambo baza bavuga musite. Abantu bakuze burya baba bakunda indirimbo zijanye n'ubuzima kabisa, kubera zirabafasha. Ivyo bizogufasha nivyo vyatumye kubera nigisha abantu ndabereke ubuzima tubayemo n'ubuzima twari tubayemo. Kabisa. Turumva neza ko urugendo rwawe hamwe rwari gorosha ntari gorosha wagiye uhura n'ibintu byinshi bigoye. None uwo muntu yashoboye ko yo kwiyumvira ko yo gufasha nkuko kose atanyunga bibonamo. Eske gushika ubu muracari kumwe cyane? So oya nitukiri kumwe kuko ubu ari muri Amerika. Ari muri Amerika. Si kuvuga ngo ubu ari muri Amerika, kuva kera icyo giandira studio yari muri Amerika nyene. Yego. Nubu oya nitugifise contact nyinshi, kuvugisha ukuri nitugifise contact nyinshi, nitukivugana cyane. Ariko mu minsi heze niho twavuganye, ndamwibusa ibintu bya kera, ndamwibusa ukuntu yanyizeye. Arandihira amahera yiwe nje muri studio. Yego. Nuko none kugira ngo ashobore kuba turumva ko yagufashije ubwa mbere atari nawe wabimusabye. None kugira ngo ashobore kuba yo kwiyumvira ko yoheba kongera kubandanya gukurikirana, ni wowe waramugaye ko canke niwe yavuze ati jewe cyo nari nifite ko no gufasha carakwiye ati nawe bandanyeza aho ngari kurice? No, si kuvuga ngo naramugaye ko. Je singara ku bantu, je ndoroshe kandi ndatuje mu mutima kabisa. Juste yambwiye ko je ngiye kugufasha izi ndirimbo. Ibindi uzokwimenya. Ibindi uzokwimenya. Uko nyene niyamfashije kandi twace tuburana uko nyene tu. Birumvikana. Ni Lil Boy T turi kumwe kuri Akamu TV. None Lil Boy T kuva utanguye umuziki gushika ubu niza intambamye wagiye uhura nazo, ni ze challenge wagiye uhura nazo gira urinde ugera aho ugeze ubu? Inambamye zo nizibura. Mu buzima naho wowe utari umuririmbyi nuburi inambamye mu buzima. Ego.
kimwe gusa twovuga je nk'umuririmbyi nkunda kubura support kubura abantu bamfasha banshigikira ugasanga kubera je igihe nangura umuziki nababwiye aba brother bo mu musite nabwiye je ngira nangura umuziki wache bamfaka atoka ibitu gani unatuletea muziki uragufashiki ibiki nibiki batangura amajambo menshi ancinege zose ni namba mituba turiko turacamo kabisa yeah. Tumva ko bitoroshe cyane gose kugira usubire gutangura iyo dufate iyo nzira yo kuja mu bintu by'umuziki mbega mu abavyeyi bavyakiriye gute mu kibano byagenze gute abavyeyi banje kweri barishimiye cyane yeah, barishimiye kweri kubera nanguye kuririmba barishimiye icyo batangiye kumbwira gusa asha nuzo dutange icyo nicyo bambwiye nuzo dutange kuri Freemason nabwira oya mama ndagukunda sana gute no gutanga yeah nuko vyagenze no musite nangura kuririmba baravyakiriye neza neza kubera indirimbo ni yoroshe ni indirimbo ikaze natanguyeko is a big song itwa Maisha niyo natanguriye ko abantu barayakiriye neza cyane yeah. Dusanzwe tubona kenshi nk'abavyeyi bahari hakurya iwacu ataranga mu muji iyo babonye umwana atanguye kwigira ibintu by'ibistar utangura kuvuga ati uyu mwana swata agomba aje mu bintu byo kunywa ibimogi agomba aje mu bintu by'ubumaraya webye ayo majambo ntiyatanguye kuzara kuvugwako yeah cyane cyane burya abantu bose nta numwe yizera kandi ko mwikwiye mvuze ikintu kiri blague wasanga batangura kuvuga wanywera umogi kandi ivyo bintu ni ibintu usanga umuntu nta n'ivyajamwo nta n'ivyo yiyumvira ariko musite uvuze ikintu ama bazi ko uri umusani uri mu bintu by'ubuziki watangura umogi Lil Boy nicaye ikintu wungutse utari bwumuka imbere kuja mu muziki nunguse ubu lifestyle yanjye isigaye naka bro we navyubona kabisa je nsigaye naka ndi shine boy yeah umuziki wanzaniye respect abantu benshi niyumviriye ko bari kuba bagenzi banje mfise abagenzi bakuze kubera umuziki mfise nari mfise inzozi zo kugira abademu bakuze bafise freshere banyiruka inyuma ivyo byose warabishitse ubu birahari byose narabiciyemo yeah. Nicaye ikintu wari wifuza gukora imbere yuko utarakora umuziki nicaye ikintu wari wifuza ati je ninaja mu muziki nkafatisha ndumva shaka iki kintu wowe warakironse ico kintu subiramo twumve imbere yo kuja mu muziki barashobora kuba ari ikintu bavuga ati dufate nk'ikintu wabona ku mustare runaka kavuga ati je kijya kintu ndakibera ku mustare ndashaka ko nanjye naja mu muziki nkafatisha kijya kintu nzokironka ko nzokironka jewe ikintu cya mbere inzozi zanje za mbere kuva kera nza mbona abantu buzuza amastade bro kuva nkiri muto nabona umuntu yagize show abantu baza bamusaba amafoto kuko ikintu je mba nshaka gushikako nzoce ahantu ahariho hose abantu bose bansaba amafoto bansaba amafoto nk'abandi ba star ukuntu bazabigenza niyo cyahantu na hamwe yoca abure umuntu amusaba ifoto agize show aruzuza stade aruzuza stade abantu benshi kandi je mfise inzozi zo kugirisha abantu muri stade bagira Lil Boy yeah none kugira ushike kuri izo nzozi zawe urabona habura iki hasabwa iki je mfise bidi je ndituma sana ico ni kimwe ndituma ndakora cyane yeah ikintu gisabwa gusa n'amahera ikintu gisabwa ni support nico kibura gusa
Ego. kugira nshike ku ndoto zanje kuko tala yoyo ndabizi neza irahari n'abantu bose barabizi ko mfise tala Ego. ariko ikibura ni amahera gusa. None ayo mahera eske usaba iki abakunzi b'umuziki ndundi, usaba iki aba boss? Baze dukorane bamfashe bansapotinge dukora umuziki wangeze kure tugere kure twese kuko sikungeza jewe kure kuko je ngeze kure nawo waza kuba bageze kure. Urizeza neza ko umubosi bazagutanga imifungo katsokwigera homba na gato? Niyo homba bro, je ndituma je ndatumika kabisa. Niyo homba. Ya abakunzi ba Kamo TV murumva neza Lily Boy Tiko afise indoto nyinshi ashaka gushikako, arasaba abakire aba boss muri ko murabona kino kiganiro arakeneye support yanyu kugira ngo mushobore kwa mugeza kure ndetse namwe ageze kuri ibyanyu. Yani Lily Boy Tiko tumaze iminsi tubona ku mbuga bicana cyane ko ashobora kwa afise ikintu gishasha kuruga gwiwe, mbe ibyo bintu Lily Boy Tiko bimeze gute? Ibivanye n'indirimbo nshasha mfise ni indirimbo iri trendy sana. Yani indirimbo iri trendy aho cha hose ni en couple. Iyo ndirimbo yanje yitwa en couple. En couple. Kubera iki wahisemo en couple? En couple. En couple icyatumye mitamo izina en couple. Ego. Naravye lifestyle abantu babayemo kuko iyo ndirimbo irimo story. True story. Ego. Ni true story. Sasa kubera abantu usanga umwe bamuvunye bavuga gute kumu breakinga umutima. Ego. Bamuhevye bahebanye kubabaza baramubabaje mu rukundo ariko agahura n'uwundi amuvura cagikomeye agacyahura n'uwundi bagaca bakundana bagaca baba en couple. Iyo ndirimbo rero niko imeze. None Lily Boy tugira ushobore kuba wowe kwicara ahantu ukandika iyo ndirimbo en couple, eske wayanditse bivuye kuri wewe ko warababajwe canke ni life story y'umugenzi wawe canke ni life story ya wewe nyene? Je narababajwe. Warababajwe? Narababajwe. Si lifestyle yanje je nyene. Abantu bose benshi bado bariko baradukurikirana benshi barababajwe kera ariko ubu bari en couple kandi barakunzwe. Ego. Najewe narababajwe twese turi team imwe abantu banje twese turi team imwe twese twarababajwe ariko ubu twese turakunzwe. Ego. Ikintu kimwe no babwira ni lifestyle yanje nahisemo kwandika indirimbo en couple. Ni lifestyle yanje narababajwe kera ariko ubu mfise umuntu ankunda tout juste agukunda nawe ukawumukunda. Turi en couple. Ego. Ugamaze kuvyumva Lily Boy Tiko naje kumubaza birebire yamaze kuvyivugira ari en couple. Nirihe jambo wumva wobwira uwo muntu yakubabaje? Shaje sinza nsaba ko sindamusabira nabi ku Mana. Sinomusabira watch me glow. Watch me glow. Arabu kuntu nzoba ndiko ndahinduka. Ego. Ama message sinatangiye kuyabona. Yatangiye kunyendikira kubera yabonye ko ugeze hande kugafatisha. Ego. Aba ex ni hatari. Icyo no mubwira gusa Asha komeza uraba amastati yanje uraba ivyo postinga buri munsi. Uraba ukuntu ndiko ndakura kura trending. Wewe cyumusabira ku Mana gusa no kuramba vyonyere kugira ngo abone ingene Imana igutagatisha. Arambi. Ego. Okay. Ubu tugeze ku mukunzi wawe muri en couple. Akajambo kamwe mbo mubwira ubu nyene. Ndamukunda sana. Ni nawe urizera hagukunda? Vyo gupfa. Turakundana vyo gupfa. Kabisa. Sana. Sako udutishirizeho gatoya en couple. Kugira n'abakunzi bumve ko ari we tu wahishikiye atari photocopy twazanye. Okay. Je croyais que tu blaguais. Et pourtant tu m'aimais sans le savoir. Kabisa. Waramaye umutima wawe. Oh la la. Ongeru wawe. Ego. Erega baby sindi mana. Ngo ndabimenye kare. L'amour ne se cache pas. Dans moi il y avait ça ne va pas.
kumbe ni wewe kumudodora mu mutima wanje winjire. Ego. Karibu mu buzima bwanje, karibu mu bwenge bwanje, karibu mu bwenge bwanje, karibu mu vyiyumviro vyanje. Hey, hey, non, mon migambi yanje. J'étais brisé, ton cœur était brisé. Maintenant, nous sommes en couple. Kabisa murumva kandi impano yigendera guys, mwamaze kumva ko ni Lily Boy T. Yeah, Atutani igikorwa gishasha. Yeah. Ni indirimbo yayitwa En Couple. En couple. Uyikeneye kuri YouTube yaramaze gushikako. Turaza kwashira link muri commentaire kugira ngo mushobore kuzobona ico gikorwa ciza, kimeze neza, gitagase. Lily Boy T nimba atari banga. Yagutwaye imitahe ingana gute gishobore ko wokora iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo bujyaranwaye imitahe. Yanwaye imitahe myinshi vraiment. Yeah, ariko kugira ndayivuge sinabishobora. Kuko ni calcule ndende. Ego. Ibiharuro byinshi. Kuko ukunda ikintu, umaze gukunda ikintu. Nuraba ngo maze gutakaza iki. Ego. Ubwo musohora amahero. Ego. Yeah. Kuko umuntu yasampotize iyo ndirimbo niwe yavuga ukuri kwe. Ego. Amahera yagiyeko. Lily Boy twamaze kumva ko watubwiye ko nta management urimo. Mbega wewe iyo hageze kushobora gukora igikorwa nk'iki, uburyo bigenda gute, ufashwa gute, amanoti kugishobora gukora igikorwa nk'iki? Tora kari igikorwa gikaze gifite amasanamu meza. Ni na audio urumva ko uri kurayumviriza ari audio yakorewe ahantu ha fresh. Mbega uburyo ushobora kubukura he? Uburyo so nkuko mubizi na manager Remfise. Ego. Na manager Remfise. Ukuntu nza ndonga mahera ni support. Ego. Ya mfise umujama yitwa King Midoya. Niwe azamfasha kuko meruka gusohora n'igikorwa na Frima Boy. Ego. Uyo mujama niwe yamfashije kandi. Kabisa. Niwe yamfashije yama mahera kugira nsohore iyo ndirimbo na Frima Boy. Ego. Nubu niwe akinsupportinga. Akivuga ko je ngira ndagufashe. Ngira ndagufashe ariko sindi manager. Ngira ndagufashe gusa nzoza ndaguha amahera ndonse. Nzoza ndaguha amahera ukora umuziki. Ego. Ego. Kabisa turumva ko bitoroshe cyane gose. Twegereza ku musozo w'ikiganiro. Lily Boy T nicaye usaba abakunzi b'umuziki ndundi. Abakunzi b'umuziki ndundi. Ego. Ikintu nasaba abakunzi b'umuziki ndundi. Ego. Supporting. Bamfashe irega mfise impano. Kandi ndakundwa. Ikintu nobasaba mumfashe munkundisha abandi. Ego. Nimba wewe unzi ufashe na mugenzi wawe amenye na familie yawe imenye kabisa, abandi bose bamenye unkundisha abantu. Ego. Ico nico nabasaba kandi mukomeze munsupportinga kuko ni muri abafana. Ni muri abafana oya. Abantu bose bankunda bansupportinga abakunzi b'umuziki. Keep up. Ndabakunda sana, ni muri abafana, muri famille. Zose muramfata nka famille. Igihe cyari cyo cyose ndondera ufise kibazo mbarira, umbaze ufise ivyumviro shaka kuma mbarira genda hari kandi ndabakunda sana. Ego. Yeah. Lily Boy T ikibazo cyanyuma numva no kubaza. Mu ndoto zawe wanyu ushaka gushika ahantu, mbega mumbona kazoza 2040 2060 ushaka kuba uri umuntu uki, ushaka kuba uzoba washitse hehe? Aho nshaka kuzoba nashize. Ego. Urabona ngaha turiko turakora umuziki ngaha mu Burundi. Ko turakora umuziki ngaha mu Burundi. Ariko inzozi je mfise. Zo kuja mu makungu. Ego. Yeah, nzoje mu makungu, nzobe ndi hejuru cyane. Nzobe ndi hejuru cyane, namaze kumenyekanwa n'isi yose. Kabisa. Izo ndoto zanje. Ego. Yeah. Kubw'Imana byose birashoboka. Amen. Ngaha mu Burundi no wahe muririmbyi akubera icyitegererezo kuri wewe? Muririmbyi? Ego. Linoji. Linoji. Yeah. Cyangwa uvuze nje kwera numvise muva hamwe.
Linoji ko atavi Muyinga, je mvi Muyinga. Je mvi Muyinga, Linoji ko atavi Muyinga. Kabisa. Linoji ndibaza ava mu Kayanza ya. Linoji. Suko cyane. Umunyakayanza. Suko bimeze. Umunyakayanza. Kabisa, reka tugushimire cyane Lily Boy T. Urakoze. Ni Lily Boy T imbere ko turangiza ikiganiro cacu mbega imbere wewe urashobora kuvuga ati hari abantu numva umega sinorangiza ntabashimiye. Urashobora ko ufata kandi ukavuga ati kanshimire bana kananaka. So I have a team. Fise team yanje yitwa Team Muda. Team Muda. Fise Team Muda irimo abajama batanu. Turi batanu muri yo Team Muda. Sinogenda nabashimiye tu. Kabisa. Ndabakunda sana kandi ndabashimiye kubera n'umuryango wanje bahora bari inyuma yanje igihe icyari cyo cyose mu kibazo cyanje icyari cyo cyose. Ego. Niba mbere. Ama nongere nshimire King Midoya. Kuri support agumama. Ndamwishimiye sana. Ndamwishimiye sana kuko si benshi abantu bose bari muri Amerika bumfasha nkuko wewe azamfasha kandi numubwira akomereza aho kabisa sinzo mutenguha. Mane muheza kweri twizera neza ko ubutaha nongeye kuduhereza ikindi gisasu tuzogutuma ko kandi uzona twitaba. Bro je ndi umuntu kwanza nkunda abantu. Je mfise inyota yo kumenyekana kabisa. Mfise inyota yo kuba umusitari abantu bamenye ndaguma nguma mu maso yanyu buri gihe kweri. Reka rero tugushimiye cyane twongera dushimira abakunzi ba Kamo TV bo badahengeshanya kwama babana nacu mu biganiro bigiye bitandukanye tubabwira ati tuzokoma tubahereza byinshi bigiye bitandukanye abanyempano abafise ibishinga ntayo bagiye bitandukanye tubabwira ati nta kintu kibi ngaha kuri Kamo TV tuzokwigera tubazanira ico tubasaba no kugumana nacu mudufasha gusangiza buno butumwa canke bino bintu bica ngaha anye mu bishikane kure hashoboka natwe tazokora kugira ngo tubahereze byinshi biba bigiye bitandukanye. Lily Boy T turi kumwe tubabwira ati naho ubutaha tuzosubira mu biganiro bikurikira. Bye bye.